ukomeze sindigora karihe kaka bagafise ngaho ngira ngo kariko karavuga uvuga haro twumve ati muri uwo mwake kazina nini jimbere Dieudonné kari kwicano nanjye nagomba mvuga bati ngo ukuri complex ijya n'iyindi cano ahandi ni ishimwe podcast cano yajewe n'umugore mugani hari ukuntu twapanze video mugani byagenda neza ngize kubera ndapanze yuko kuwa mbere tuza turashiraho video ntitworeka kudashiraho video urumva twaba duferinze twaba tunaniwe urugendo rutaratangura kubera bimeze uko ngize okay kubera hari umunsi je mutazombona n'umunsi muzomubona urumva nta kibazo vyose ni inkuru nziza kuri wewe wagize sabone utaragira sabone naho urindiriye iki yigire sabone maze urungikire mugenzi wawe kugira nawe nyene ashobore kumva ukuri ivyiza aho biri n'ubumenyi ego ntatinze ino munsi je ngoma tuyaga ku kintu kimaze iminsi gisamiriza gisamirana uravyumva ari ngaha aricaye ngaha nta kibazo gisamirana kubijanye n'ivya Kristo Kumana sinzi ko ari umuprofete burya ni umuprofete aho gusa n'umuvuga butumwa nyene n'umupasiteri ariko arambwira ngo ntavyazi mugandi ndizera arabizi sanga mukurikirana okay je ndibaza n'umuvuga butumwa sinzi ko ari umupasiteri mugani ivyabaye benshi barabizi ngo kuri ikanguka ngo arababuze ubuzima bwabo biteye ubwoba hari abantu benshi ngo umuntu afise abantu sindovuga ko bamuyoboka kubera ntari Imana abantu bayoboka Imana abantu baramukurikirana barumviriza ubutumwa bwiwe hirya no hino mu bihugu vyo muri Afrika uko n'umuntu azwi nk'umukozi w'Imana arasengera abantu bagakira bakagira amahigwe numva bakagirirwa n'ubuntu ugasanga nyene ibintu vy'amagara vyabo bigenze neza ugasanga batatambuka ndibaza baratambuka abagwaye ingwara zo kutabona bakabona sinzi je sindamukurikirana cane mugani mu camake ndamuzi nkuko nawe umuzi nk'umuntu amukurikirana ku kanya gato wende bazuramuzi usanga umukurikirana cane oya namukurikirana uramukurikirana mugani sikeshi mugani aramukurikirana je nkunda gukurikirana mbayahaga ni wene ngira ngo nkurikirana cane kuruta rero ngomba mvuge ku bintu bijanye na abavuga butumwa abaprofete usanga bafise abantu benshi babahurumbira ugasanga ni isinzi y'abantu biteye ubwoba je kweri ntakubesha birantera ubwoba nkavuga none aba bantu kumenga ni mu gihe ca Yesu ndibaza nta bantu bangana kurya bariho bamukurikira ndibaza bariho mugani ntibari bangana kurya kubera n'umugabo yari umugabo umwe afise ijwi ego ryageze kure mugani mwakijya gihe nta bintu vy'amabafure bari bafise uko nuko urumva naho bari benshi ntibari kurenga ikibuga nkuko Ndikumana yarose ibibuga baza nka 5 vyuzuyemo abantu je ndabishima sindabigaya mugani cyo ngomba gusa abantu twomenya mu bihugu vyo hanze hariho abantu baba prophet usanga bafise abantu benshi babahurumbira ugasanga sinoko navuga ngo ati ngo Kristo nawe nyene usanga ari mu ngo ruhando muri rusange ngene usanga bimeze ugasanga bafise abantu benshi babakurikirana mugani ubutumwa bwabo ugasanga nibwo kunezereza abantu nta kwihana nta kugirane urumva nibwo kunezereza abantu bwo kubafasha kugira baronka amaronko nabo bariko baratanga amaronko kwabo bantu urumva ni ibintu nyene vyo kubesha vyo gukina Imana uko nuko kandi bagakina n'imitima y'abantu ugasanga nico gitu aho ugasanga bamwe bikaba ariyo mpamvu usanga bironka abantu benshi babihurumbira bahurumbira uwo muntu bakurikira uwo muntu kubera bavuga ngo ati ngiye hajya
ndaza kuhavana ikintu, ndaza kuronka amahirwe mpezagirwe, ndonke umutungo, ndonke amafaranga, urumva ugasanga niyo mpamvu bafise abantu benshi bagakurikirana. Mugani turiko turaba kuri Kristo Ndikumana, usanga benshi bavuga ngo ati bagiye gukizwa, bagiye kugira amahirwe yo gukira indwara zitandukanye. Je sinzi, ndabivuga muri rusange mu ntunge. Mugani umuntu wese akwiye kwiyumvira no gukoresha ubwenge. Siniko navuga ngo ati ngo umuntu nawe nyene usanga ari ivyo vy'ububeshi byo kubwira abantu ngo nimuze mukurikire ijambo ry'Imana kugira muronke amaronko, hanyuma nawe aca atereka ibase hajya ngo ati nimutange ishikanwa aho muzana amahera. Mugani muri Kanguka iherutse, urumva ngo nta nuko batanze ibintu vy'amantuzenya vy'amasadaka, amashikanwa uko nuko, urumva maze ngo n'abagize n'abamuterereye bari abantu bakomakomeye amashengero uko nuko, urumva hari ku buntu, umuntu wese yarashoboye kugenda. Urumva ico ni ikintu ciza wovuga ngo ati n'ubundi umuvugabutumwa wo ijambo ry'Imana riba rikwiye kuba ari kuri ku buntu, ari gusa kubera nta jambo ry'Imana wogenda kumviriza ngo hanyuma udatanze, utarose, utavanyeyo nawe umutungo ngo ntugendeyo, aho ntamvo wojayo, aho nta kamaro ko kugendayo uko nuko. Oya, ijambo ry'Imana ni gukurikira Imana cane gose. Sheri niwe azi ibintu vy'Imana naho atinye kuja kuri ngarazogira umunsi abivuge ko ngira ngo ni kugira umuntu yakira agakiza mpwemu yera imubeko, imube hafi. Urumva ni gukurikira Imana. Naho uvuga ngo ati jewe ngenda kumviriza umuvugabutumwa y'abari Kristo ku Mana, abandi abazungu nyene usanga bafise abantu benshi babakurikira, ngo ati ni kubera ngiyeyo nzohavana umwunguko w'amaronko uko nuko, nzoronka igari, inzu, amahera. Aho uri kurihenda. Ivyo vyo gukiza, kugenda bakagusengera kubera bafise imbaraga ngira ngo bahawe n'Imana. Hariho n'abandi usanga batahawe n'Imana, ugasanga barasengera abantu kandi barakize. Mugani burya twibuke yuko na Satani afise ubwo bushobozi, ndibaza, bwo gukiza abantu. Nawe afise ubwo bushobozi, urumva usanga biyovye. Mbega ukorera Imana ninde? Siniko navuga ndi Kristo Ndikumana ngakorera ngo nde ninde, oya, ndiko navuga muri rusange. Mugani kuba ufise abantu benshi bagukurikira, hari impamvu bagukurikira. Ego barashobora kumva ijambo ry'Imana, mugani kubera ushobora kubakiza, ukabasengera ukabakiza, kubera abantu bagakira, urumva nico kiratuma abantu bagukurikira. Rero uko gukiza kwawe kuva hehe? Kimba kuri ku Mana, aho kwera Imana ishimwe yubahwe. Mugani kuva kwa Satani ukaba uri muri babandi binyegeza mu ijambo ry'Imana aho bakorera Satani, urumva burya ngo kugira Satani yegera umwana w'Imana kugira nawe yigire intama nawe abe mu zindi, naho ari intuzenye ingwe uko nuko. Urumva ni ibintu bigoye bisovye. Bigoye bisovye. Ese ndovuga ngo ati mugana arafise abantu benshi bamukurikira, ko ntabeshe. Abafise abantu benshi bamukurikira, urumva nabo abantu bahaburiye ubuzima ntiwomenya ngo vyagenze gute. Ego abantu barashobora kuza baracanako, ugasanga nyene umuntu araravye, kubera naho ho bari abantu 100 birashobora gushika nyene ugasanga umuntu aragize ingorane zama zabaye. Umuntu ntiyomutaka ngo ati ngo vyabaye ngo kubera ngo ibiki n'ibiko yaho. Ahantu hari abantu benshi ni ngombwa usange hariho ambulance, abantu bajeje umutekano, kubera ivyo bintu barazi aho baravyiteze yuko bishobora gushika, kandi birashika. Rero dusubiye kw'abo bantu benshi bahurumbira umuntu, kubera ndibaza abantu burya bahurumbira, tuvuge Kristo Ndikumana, baramuhurumbira kubera abasengeye, kubera abakiza, niyo mpamvu bamuhurumbira uko nuko. Nuko nawe usanga ufise umuntu ukunda kumviriza, hari impamvu umwumviriza. Hari usanga avuga ubutumwa bugukorako, bugufasha kumva uraruhutse uko nuko. Rero kubera wene bamukurikira kubera ngira ngo abakiza, je sindabibona gusa
ndumva abantu bavuga ngo ati ngo arasengera abantu bagakira, numva naje n'akagorane ko kuvuga ku bintu ntazi mbwa ntangora. Mbega arakiza ndabyumva gutyo nanje eh ndabyumva gutyo uvyumva uko nyene kakiza ah mbwa warabonye video nyene yasengera abantu akiza abantu no nawe sinaza nawe nturabibona ku video kweri agira nza kubesha ndabyumva cyane ngira gutyo warabibonye ku video nyene oh naca ntabwo ndabona ku video mugani ndarumvise nyine abantu bashinga intahe mugani bagifise ingorane mugani ukumva nyene ngo ndaringwa y'umugongo mugani ngo ndicaye hajya ndumva nyene hari ukuntu bavuga ngo ati ufise adrenaline ka ufise nyene umwuka mwinshi kunezerwa amaraso bariko arirukanka ukunuku kenshi na kenshi urumva mengo urafise amahoro ku ngwara wari ufise mwako kanya mu baro wari urimo ugasanga nyene umengo urakize. Ivyo birashobora gushika mugari wagera muhira ugasanga ni ngorane ivyo birashobora kuba mugari wawe ugasanga nyene Imana yarahageze abantu barakizwa kandi je ndibuka bavuga ngo ati burya ngo Imana hari kera yakoreraho naho ubu kweri yacakoraho naho nyene irakora vuga bakumva irakora abantu barakira pe nanje narabibonye ho naho kamuguruka bagahumuka abantu bagahumuka nyene nkuko Yesu yabwiye wa mutama ngo raba ngo usubire ngo babwire ibitangaza byabaye cyane gose. Okay, ngira ngo ni ca kibazo canje cyo kwizera nyene muri mwe mukono uko mwazoshika zoshika ne buke je nari ngira ngo ati bijya byari kera mugabo urumva ko hari abantu Imana ikikoresha mu buryo bwo kugira bwo kwereka imbaraga zayo ibitangaza biracariho. Rero Chris Ndikumana ndibaza nta bantu benshi bamuzi mu bintu byo kuvuga ngo yagiye mu bintu bya Freemason aho ngo hari ahantu agenda imbaraga zivana mu kuzimu nuko ndibaza nta bantu benshi ivyo babivuga gusa baravuga ububasha nyene bw'amasengesho Imana yangira ngo yamuhaye usanga asengera abantu bigakunda bagakira ingwara za bari bafise zikagenda aho ubutumwa bwibuga asanga burakoze ku bantu ko nuko kandi abantu benshi byumvikana hari ikintu yakoze aho ibintu akora bituma abantu bamuhurumbira. Rero ico umuntu gusa yosenga nuko ivyo byose abikoreshwa n'Imana akorera Imana kubera nkuko ndabivuze ngo hari abantu usanga bafise abantu benshi babahurumbira baba prophet ugasanga bakoresha ububeshi bakorera Satani ugasanga bafise imbaraga zo gukora ibitangaza mugani neza mbaraga zikuzimu ugasanga abantu ba prophet barafise nyine ububasha bwo ku preaching bwo kuvuga ijambo ry'Imana mugani ugasanga bariko baravuga gusa ibintu bijanywe n'umutungo n'amaronko kandi namwe bariko barabajya urumva ngo ati ngo tangangwa ya ngo nawe uzokunguka kuyibi ingo vyanditse ukunuko ugasanga mugani nivyo kubabesha kugira abantu nyene kugira bone bitungira uko nuko ugasanga babandi bafise indege bafise ibizumenga sinzi nyine ugasanga bafise ibintu nyene bya hatari ugasanga bimeze uko urumva byose gukoresha ubwenge nkuko Imana yatubwiye ngo ati mukoresha ubwenge bwanyu nimuve kujana n'ibiza kubera ngo ati zokumva ngo hariya abarakiza hariya ngo barakiza hariya bimeze uko Yesu yageza naho nubeshi ukagenda wirukaga uhurumbira ukama wa rukundi runini ugasanga ugize n'ingorane urumva rero byose ni gukoresha ubwenge ego sikuvuga ati ngo Chris Ndikumana ngo umuntu amuzi ko ibintu byinshi oya nta bintu genda muzi ko ahubwo ndareko ndatanga muri rusange ingene usanga abantu bahurumbirwa n'abantu kenshi na kenshi haba hari imvo zitandukanye hari abakoreshwa n'Imana n'abakoreshwa Satani n'abakoreshwa kugira bironkere amaronko ugasanga bariko barajya abantu babo abanywanyi babo uko nuko urumva n'ibintu bigezweho mwiki gihe canone maze no mu bihe biri imbere kubera abantu bafise ubwenge bwinshi urumva bazorondera ubwenge bwarwo bwose kugira bashobore kuronka ivyo bipfuza kenshi na kenshi ivyo bipfuza nta bindi n'amafaranga
n'amaronko kubaho babayeho nyene nk'abantu bari hejuru gusumba abandi. Urumva ivyo vyose bizoshika naho abantu bazokoresha ijambo ry'Imana nk'uko bamwe bakoresha ijambo ry'Imana kugira bagere ku bivyo bifuza mu buzima. Nuko bimeze. Rero ikintu gusa nagomba ko twoyaga ko cari ico ndizera yuko ngira ngo mwindwi tuzoposta n'iyindi video. Ufise topic or subject ugomba yuko twoyaga ko urayandika ngaho muri comment tuzoyaga ko nta kibazo. Ego kazina kanje ni Nijimbere Dieudonné, naho mutamubonye turi kumwe na Sheri ngaha nawe nyene ndibaza basezera. Bye bye mwese. Sinzi ko mwavyumvise mugani ngira ngo mwavyumvise. Yavuze ngo ati bye bye mwese. Ego hanyuma tuzosubira kubona niho twabonana. Mugire sabone, mugire potage, mugire mugenzi wawe kugira nawe nyene amenye ivyiza aho biri kuri Ishimwe podcast. Ego turasubira.